Garega jewe naraye ndose neza nka mbere, nabonye bitamitambana n'umutavu mu ntangaro, nkabona bigenigera ipfupfu n'imfizi mu mutwenze wa mbere, nkabona amashasha ashishitira amashuri igicuku giciriye inzira umutwenzi, nikanguye numvise umuvumero wa bizima bitazimira imfizi, ngiye kuraba nsangira ivyaje, nkubitiye mu nzu usanga umugore wanje ahejeje kwibaruka uzokwitwa muganga, oya nimunkeze basha kuko Imana y'amarari igomba gusubira kungabira nka mbere. Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi bacu ba Inside Bon TV comme d'habitude avec MC de la neige ko vyama everybody ndabaha ikaze mwebwe mwese mudukurikirana the first one ku ncuro ya mbere aho tugikora ikiganiro c'akaranga n'umwe mu basanzwe bari mu mugwi ndangakaranga ihunja hano iwacu mu Burundi ndi kumwe n'ubona ashobora kwita umusore canke umupapa araza kwidodogira ngo ushobore kumumenya yambaye bimwe mu biranga imico yacu y'ikirundi yambaye ico bita imbega ku batabizi niyo tugiye kurana ino content kugira dushobore kuyaga amajambo amwe canke abiri musanze muzi ko dusanzwe turi mu ndwi yahariwe ukwikukira kwacu ko Burundi ndetse akaranga kacu k'igihugu akaba ariko kambere duha agaciro kurusha ibindi nkunda rero ndaguha ikaze wo mutumire muhire natumiye hano mu kiganiro c'akaranga ku ncuro ya mbere akaba ariwe tugiye gukorana usanzwe uva mu mugwenda gakaranga ihunja kugira ngo ushobore kutuyagira amwe majambo abiri canke atatu. JDMC Donane ngiye gushikira mu kiganiro mware mu dukurikira kuri Inside Bon TV kugira ngo share comment na partage nyinshi ku bariko badukurikirana ndetse abari mu Burundi n'abari hanze bashobore kubibona ndarunga ndabaha ikaze mani ikaze umutumire wanje umeze neza gamutanga. Yego meze neza cyane kuberewe cyane ivyo karanga namwe murayibona nyene tutegeza ko urashobora kwidondora kugira ngo ariko adukurikirana kuri no televiziyo yacu ashobora kumenya umwe mu batumye tashobora gutumira no munsi. Ku mazina yanje niswe n'abavyeyi nitwa Niyo Mutazani Keze, nkaba ndi umwe mu bariko barateza imbere imico n'akaranga y'igihugu cacu, nkaba kandi ndi no mu mugwi ndangakaranga ihunja. Amazina yawe witwa Nikeze, usanzwe uri umusore canke urubatse ubwira? Oya ndacyari umusore, uracarondera canke ariko niyo ngana kubaka. Urashobora kutubyinira akabyiniro gatonyi kakaranga karyosha ukunda cyane iyo mugiye muri bya bikorwa byanyu byo gukora byo gutwikura cyangwa byo kuryosha imanza? Ego sinzi ko novyina ko muri ndangakaranga ihunja ntangorane nkavyina kandi gasanzwe vyina ko mwihunja nta kibazo. Bashitsi beza mwashikiye mutama kazi wacu vyagera muri beza ndava ngizo nashashe ni mushima shiki wacu dusangira ikiyago ariko mutama ndabona afise amakenga ijambo ryanyu niryo riyamukura yego ayo mama we ngize ndava vyagira muri beza yego ariko kandi nashobora no kubaririmbira ko je nanditse nta kibazo ashobora kugira ko mu mugwi ndangakaranga ihunja nyene kabisa urashobora kugira ko nta kibazo. Ngira mwaye umukenyezi yemawe umukenyezi akiriza buzira inenge nkundira ndamuyage umukenyezi muzuziga mu bushora agakomeza umuryango umukenyezi nuwo kuyagwa uwo ninde numwe yavyuka agashariza ku ruhimba agakungira ivyansi agatabiri araseruka mu makungu yemawe umukenyezi nuwo ndamuvuga ntamutsinda yemawe umukenyezi nuwo kuyagwa yaramvoma n'amazi n'imvura y'urushana umukenyezi nuwo kuyagwa ase ndi mu mugongo ntari bumwakire umukenyezi nuwo kuyagwa naraniha akabagwaye yemawe umukenyezi nuwo naramuraje ishinga yemawe umukenyezi nuwo kuyagwa kandi ndugwanko nzohora ndamuyaga umukenyezi nuwo kuyagwa uwo ninde agashariza ku ruhimba agakongera ivyansi agatabiri araseruka mu makungu yemawe umukenyezi nuwo kuyagwa. kabisa usanze wari wo wayanditse iyo ndirimbo? Nimwe mu ndirimbo yo mu ndangakaranga ihunja akaba ari jewe nayanditse. Bashobora kuduza akajwi? Ni imwe mu ndirimbo zo mu ndangakaranga ihunja akaba ari jewe nayanditse. Ego
ya ego Nikeze twagutumye kugira ushobore kuyaga bimwe mu bigize akaranga kacu k'igihugu cacu. Tushaka kwanza kumenya Nikeze ninde, kuba kubonye no munsi bashobora kuguha amasoko mu minsi iri imbere, tushaka kumenya Nikeze uwo ari we, Nikeze yavukiye hehe, ni ryari wagiye kwisanga mu karanga, ni ryari wagiye gusanga ufise impano yo kuririmba. Ego Nikeze ni umusore umwe mu bana 9, nkaba mvuka mu ntara ya Bururi. Ivyo kwinjira mu karanga novuga ko ari impano navukanye kuko kuva nkiri mutoyi namye nkunda kuvyina, namye nkunda kuririmba. Ndavyibuka ndi ruguru, nkiri ruguru ntarazi ni Bujumbura. Ruguru iwacu turakunda kuragira, ndagiye inka narakunda kuririmba, nkunda gusubiramwo cyane cyane, nkunda gusubiramwo indirimbo z'abandi za kera, utujino twa kera numva ku radio. Nararirimba ndi kuno mutumba, uburyo ku mutumba wo hakurya banyumva. Iyo naragiye wararirimba ku buryo n'uri hirya kuri hakurya ku wundi mutumba wo hakurya numva. Abanyeshuri twigana bakunda kumbwira ati ejo niwe wari uragiye, twarakumvise uri kuraririmba. Kandi ko kubesha niko byari biri. Ndagiye iminsi yose nama ndiko ndaririmba. Ngiye ku ishuri sinumva yuko bambwiye ngo ejo twarakumvise ko ari wari uragiye, sinumva ndyohewe. Rero nama ndiko ndaririmba subiramwo. Rero no gukora ivyo navukanye byakuriwe muri jewe. Hanyuma nshitse ni Bujumbura ndabikuza, nashike mu mugenda ngakaranga ihunja. Baramfasha gutera imbere ko iyo turi rugo tuba tubiririmba ko tuvyumva, ntituba turamenya ukuntu tubitondeka ku murongo. Hanyuma ndabona n'abandi babinsumvya ndabigirako. Ego ni ryari winjiye mu ihunja, ni ryari novuga ko watangiye kubona ko byoshobora kugutunga akagira ico bikumariye, kuko iyo ugiye mu bintu nk'ibi hari abigendamo kubera gufitana n'abigendamo kubera babifashe nk'umwuga. Kuri wewe wabifashe nk'iki kuva umaze gushika cyane cyane mu mugenda ngakaranga ihunja? Je novuga ko mu mugenda ngakaranga ihunja nabitangwe nk'ikiruguru kwanza. Kuko umugenda ngakaranga ihunja urafise ama antenne mu gihugu hagati. Rero baraje kuvugurura ishami ry'umugenda ngakaranga ihunja i Bururi. Ico gihe twari club yitwa Inyambo, ariko ko twabona yuko ataho twoshika twenyene, tutaronse badufata mu mugongo, twemera kuba ishami ry'umugenda ngakaranga ihunja. Ico gihe nije natwara uwo mugwe, nije nari president wayo antenne ya Bururi. Hanyuma nshitse ino urumva nashitse nisanga nshikira ino hari mu 2018 nje gutangura ishuri rya universite. Nshikiramo hanyuma barangorora, baranshira ku murongo, numva ko bashize ku murongo, baranyereka uko nkwiye kubikora nk'umwuga. Kuri wowe sanze arakazi wabyakiriye gute? Mbega urabona ko biheza bikakurosa ico rirenza, ubifata nk'iki? Ku bwanje je novuga yuko ibi byo gukomeza akaranga ntawe bifata minenegwe. Nishinze nk'intahe ku bwanje je nijo byamfashije mu buzima busanzwe bwo mu mashuri ya university. Nivyo abavyeyi n'abamfasha barandihira minervare, bakampa amaserabisi, ariko je nari mbayeho mpanze. Ari impanze, donc byarasaba ko ndiha inzu, bigasaba yuko ndiha ratio amahera menshi. Dufate umwaka wa kabiri nshitse Bujumbura, sinasuye gusaba abavyeyi amahera yuko rihinzu na ratio byose nabikora mu byo kuvyina mu manza, mu bambona mu manza bakangomwa, bakampa amasoko. Nivyo vyambeshaho gushika none munsi nta kazi mfise. Navuga nubwo nahejeje ishuri nta kazi mfise, ahanini nkora ibi byo kuvyina mu manza, ababa bangomwe bakantumako, bakampa agashiro kabute kubanza mba nakoze, nkabandanya mbaho. Kuri no ncuro uri kukimenyesha makuru aho ugiye kurabwa n'abantu benshi bakora dukurikirana, ndetse nasaza badukurikirana kuri televiziyo yacu. Mbega nk'abo baba bakwifuza ubaryohereza imanza bo kuronka gute, bo gusanga hehe? Nimero telefone yawe ukoresha niya ugira uyitange, ariho bifuza ko babyinira mu manza zabo kugira bashobore gukora. Ego kuba babifuza ko dukorana cyane bampa isoko, nimero yanje ya telefone ni 71 48 41 46 71 48 41 46. Ego izo nizo nimero zanje, izo nimero nkoresha. Hanyuma
ndakoresha Facebook ni niyo mukiza nikeze na Instagram ni niyo mukiza nikeze na YouTube usanzwe oya na konti ya YouTube ndagiye ariko ndi mu migambi yo kuzobikoresha ya bimwe mu bibazo byo kukubaza bijanye n'akaranga kacu kugira ngo abatasanzwe babiza bashobora kubimenya mbega turatubona mu mamanza horaba ibyo bita gutwikurura umugenzo wo gutwikurura waje gute watanguye gute kubera iki abantu tubona bagira ko ubwo koko mu mico n'akaranga ni bwiza ko umuntu agize ubukwe yogira ko no gutwikurura cyane kuri wowe ubizi ntuha mutomba utanga yego sinova ko ndumuhinga cyane muri byo ariko iyo muri mu karanga uramenya uriga ukamenya uko ndavyumva na kuva kera narinde basokoro umugirwa wo gutwikurura wamyeho ariko umugirwa wo gutwikurura haracigihe bagira ko nkuko uno munsi bikorwa haracigihe umwigeme yagiye kubaka haracigihe hama bagatwikurura ariko uno munsi novuga yuko sinzi ko ari amajambere ibintu byose mengo biri ku mwanya munini yuko vyihuta uno munsi usanga uwagize mariage uno munsi agiye ko atwikuruye ariko mu mico y'akaranga ya basokuru kuva kera narindi siko vyari bimeze byarabanza bakarindira kugira ngo umukobwa bandashike mu rugo bamenye nimba koko yarakiri isugi canke atakiri isugi kuko inyuma yo gutwikurura barazana izindi nzoga mu kubasubirizamwo iyo mu gihe basanze umwigeme yarakiri isugi baratanga umukenke udaciye ariko iyo basanze ari isugi kugira batange message wawe yuko batareze neza batanga umukenke basubiza mu mukenke uciye vyerekana yuko umukobwa wabo atitwaye neza ariko uno munsi bigirwa ko umukobwa bataramenya nuko ibintu bimeze je novuga nti sinzi ko vyokunda nosaba yuko uwo mugenzo kubishoboka umugenzo w'umuco wa kera wosubirwaho ukajaho umuntu agatwikurura haciye n'imiburi indwi umwigeme yamaze kuja kubaka mucamake bagatwikurura twizwe yego bagatwikurura twizwe yego iyo kenshi agera amamanza hariyo ibyo dukunda kubona kenshi bita kuvuga ibicuba mbega kuri we nikeze urazi kuvuga ibicuba kugira uducishirize nk'amasegonda 30 yego ibicuba ndabizi ndabivuga cyane mu manza cyane imanza zo gukwa ndabivuga yego tubwire ko gatuka amasegonda 30 niyo cominka conjana mu bigera vyaremera bimwe bigera umwaka bigahungabaniremba zantumagije zantumye ko amagambo urengwa akana kinka karashonje berega ikibabaza umwungere kimutura mu ntara atabaye basha jewe umwaka uri mu ruzubu rusasika ibiganza kw'ijuru mariza n'amaza zikandangamiza amarira kuzura mu maso nkazindukira mu barima ntibamare hariya mu maramvya nibo baziciriza inyana kikaramutsa nyina wariraye we tambuka twigire ibishiba bishibutse carire cakonze cakiriza kiri ku ruhimbi berega izo nka n'ibigugu zanyakura zanyakugwira izo nka n'ibigugu zanyakura zanyakugwira ntiziramenye wazibiye inzira mu mataha ntiziramenye watavye urugomero mu mashoka ivyo bitamba muga zanyakura zanyakugwira berega irataha yuzuye umuhora gushika ikavumera ivumeza umuryango nk'ivugo wayimpaye n'ibitamo bitamiza amazi nkoro n'umukonde nk'abaga y'imbaga nkayishima ingoma nkayigerera ku bwato nkayishima umureto n'ibikari bikamishwa biri ego nciye ku mayange ni bari birebire ntibyohereramo ngaho nibaza ko umwanya ari mutoyi kuba babikeneye kuba bankeneye ntumako mu manza zabo tukaza tukabaryohereza urubanza mbega bavuze ibicuba canke kwivuga amazina bikorwa mu mwanya wa ryari kugira ngo abatari biyizi bashobore kubimenya abari kwadukurikirana batazi cyane aba diaspora batashoboye kuronka amahirwe kuba hano mu Burundi wacu ariko bakeneye kumenya ico bita imico n'akaranga cyacu cy'u Burundi bivugwa ryari mwanya wa ryari ego ibicuba novuga ubu mu manza umwanya wo kuvuga ibicuba mu manza mu rubanza rwo gukwa umwanya wo kuvuga ibicuba ni hajya baba bazanye inkwano ibicuba ni kuva kera narinde vyavugirwa inka rero mu gukwa bazana inkwano kuva kera narinde bakwa inka nino munsi
bakwa inka nubwo batanga amahera bakagirane icibutso c'inka rero mujya mwanya wo gutanga inkwano hagiye bavuze ati reka tuje kuraba ko inkwano mwaduhaye inka mwaduhaye abo baradutunze canke zikwije amabere mujya mwanya rero kugiramwe ibicuko yego akaranga kacu k'igihugu cyacu Burundi kagiye karatituka rimwe na rimwe bivaye n'ibyo twagenda turabona kenshi iyo habaye imigiwa yo gukwa mbega niya nkibuzo canke tumwe mu tunenge umaze kubona mu manzi umaze gutaha mbega ari wewe ujeze nk'ibinco bijanye n'imico n'akaranga mu Burundi bwose nica kintu ubona wohindura mu cyoba carabaye cyatumye imico n'akaranga cyacu Burundi itituka je novuga yuko impamvu imico n'akaranga biriko biratitoka ugwaruka ahanini ugwaruka ruruka ruraruka ni kwitaho imico n'akaranga mu gihe batavyitayeho ntibabiha agaciro uno munsi dushobora kusanga ino munsi canke hirya y'ejo mu myaka 5 canke 10 ugwaruka bajije ivyerekeye imico n'akaranga ntavyo bashobora kumenya mu gihe rero ugwaruka rutitayeho ngo babaze abakorambere ivyerekeranye n'imico n'akaranga vya basokuru niba usanga bariko baratitora imico n'akaranga kuko ntavyo baba bazi rero nohamagarira cyane ugwaruka ko bo kwegera abatama bacu abavyeyi bacu bakuze bakabegera bakababaza kahise ku Burundi imico ya kera yakubwa gute mbega kera ibicuba vyavugwa ryari mbega kera amazina yavugwa ryari mbega kera bakwa gute kera ubugeni bwakubwa gute indero ya kera yari imeze gute kugira ngo bakure babizi nabo babikomeze bavyigishe abana babo komsa bigenda birahererekanwa gushika no muri mu myaka iri imbere izoza ego na Jesse novuga ngo ibi narabivukanye ndabibaza byinshi ndabibaza abakuriye ndabibaza abavyeyi ndabibaza abo dukorana abandi babizi ushobora kubona mwimanza dukora peut-être namwebwe ibi mukora urashobora kubona ugusumvye ubuhinga kumwaza ati mbega ibi bikoka gute nanje hari abasumvye ubuhinga hari aho nshobora kubona ati uyu muntu no mwigirako hari ico no mubaza andusha kimubaza mukaranga hari urukundo cyane ko tuba dukeneye guteza imbere akakaranga ico utazi urakibaza ico uzuka kibwira yonye rero hamagarira urwaruka koko kwitaho cyane imico n'akaranga ko Burundi iyo uri umuvyinnyi urafise zimwe mu mbyino bukunda canke umuntu wumva kuryohera iyo ariko arivuga amazina canke aravuga ibicuba canke ariko aravyina mu migenzo yo gutwikurura ninde muntu aguha inspiration canke akunezera iyo ubonye ariko aravyina uwo muntu ninde mbega mu karanga bavuze ko wafashwe ukuboko n'ihunde ninde muntu wumva woshimira muri uno mwanya bati jewe naka hari ico yamariye kuba jewe ndi naka ngeze hano ninde mu rusange ego mu vy'imico n'akaranga ntawe udafise uwo yigirako ntawe udafise uwo yigirako nshishika mwihonja nakiriwe n'ibitwa Jean Dodier navuga ko ari we yamenyereje nje ndamwigira ko mu byo gutwikurura naramwigiye ko cyane ubundi nigiye ko cyane wo nigira ko mu vy'amazina no kuvuga ibicuba ni Kinyange niwo bita Fabrice Kizoro nabo nyene nibo bantu nigirako navuga mu ahanini nigirako abo bantu batatu narigiye kuri Jean Dodier ndigira kuri Fabrice Kizoro kandi ndigira no kuri Kinyange ego mbega kuvuga ego kwivuga amazina muri mariage biremewe canke baje babikora baba ariko bararenga ku binco n'akaranga bimeze gute kwivuga amazina canke ibicuba bivugwa mu rubanza rwo gukwa gusa mu rubanza rwa mariage ntivyemewe ko bikogwa bimeze gute oya kwivuga no muri mariage birakenewe biravugwa kandi birakogwa umwanya wajyari mu mwanya novuga nki ushatse kuvuga ibicuba muri mariage bo bivuga umujya mwanya abavyeyi bahejeje gutanga baheze gushikiriza umugeni ko bavuga ati turazanye ya nka mwadusaba yanga banwa mwadusaba turayibashikirije ngiyo muze muyiragire yego ahadashaye muyereke umwonga uhumana udahunga mujya mwanya niho wovuga ibicuba canke ukavuga amazina hawa amazina wivuga uwakugabiye kenshi mu kwivuga amazina ni kwivuga urivuga uwakugabiye yego ko ari wo mwanya wo kuvugirwamwo amazina cyangwa ibicuba muri mariage biravugwa ko batari mu karanga bahomba vyinshi nisha kintu wahungukiye mu karanga nisha kintu wumva cyo tumutava mu karanga kiretse ubuzima bwagwa kwisi burangiye ego uretse yuko
bidukora imico n'akaranga ubihaye agaciro navyo bigukuza bikagutera iteka bikaguha n'agafaranga hano bivuga ni ikintu kiryoshe jewe ndiko ndaririmba mba numva ndyohewe ku buryo umengo none aririmba ku buntu ndavyibuka nk'igishiki n'Ubujumbura shitse ahantu mu rubanza naho ntaba natumiwe numva umengo noririmba nubwo batabampaye amahera numva noririmba n'ubu iyo duteramanye ahantu n'abagenzi ndumva yuko umengo novyina ushanuka wapi aririmba yego nubwo ntaba natumiwe nubwo ntaba batabampaye amafaranga biba biri muri jewe mba numva ndyohewe mba numva donc novuga ntitara canke ingabire ni ikintu kiba kibi muri wewe nubwo umengo nta mafaranga baba baguhaye wumva wokora nubwo ata mafaranga baba baguhaye yego rero novuga nti abumva bafise iyo ngabire bayikuze bavyinjiremwo babikore mu kurangiza urashobora kutwongera bimwe mu bigize icuba kuko benshi barabikunda kandi bimwe biryoshe tugira kunasezera abasaza kwa dukurika Inside TV Burundi kugira ngo tubandanye updatinga ku bindi ku mwanya yego ngwereka jewe naraye ndose neza abasha ngwereka jewe naraye ndose neza nka mbere nabonye bitamitambana n'umutavu mu ntangaro nkabona bigenigera ipfupfu n'imfizi mu mutwenze wa mbere nkabona amashasha ashishitira amashuri gicugu giciriye inzira umutwenzi ntikanguye numvise umuvumero wa bizima bitazimira imfizi ngiye kuraba nsangira ivyaje nkubitiye mu nzu usanga umugore wanje ahejeje kwibaruka uzokwitwa muganga oya ni mu nkeze basha kuko Imana y'amarari igomba gusubira kungabira nka mbere beregeje abansi b'inkabiri babonanira mu kigunda babansi b'inkabiri babonanira mu rufuri natwe abakunzi bazo tubonanira ku nama barabesheje mu gitondo zizohunja ishamba ambe weyo twizindukira umutwenze wa mbere imbere y'inka mwongere waburanze nkaburagera mbega nyavuye nyambo we mbega nyavuye nyambo we mbeko mbona uruyishura aramanga urangamiza agasiga ubonye agasinde k'umuyonga kamaze guhungabana iremba werega ndakuzi urangamiza agaco kwijuru uti Imana y'amarari izotugabira burira ntibuteba kumpesha hazogera kwiremba zizogera kugishuka twambare twigire twizindukira umutwenze wa mbere ego murakoze. Yes, tugushimire cyane ni Keza urashobora kugira kusezera ko dukurikirana ndetse nasanzwe bakunda karanga ndetse nasanzwe bakunda umugunda karange wunja usanzwe ukomoka ko mu kurangiza kino kiganiro cyacu. Ego ndabashimiye cyane namwebwe mwampaye uyu mwanya kugira ngo nze shobore gushikiriza akari ku mutima twibukanye imico n'akaranga y'abasokuruza bacu hanyuma nkashimira n'abariko baradukurikirana ko mwobandanya mudushigikira mukaduha ibiraka mukadutumako tukaza tukabaryohereza imanza mukadushigikira no mu bundi buryo ndazi abaraba iki kiganiro bari benshi habarimwo basokuru bacu habariho abafise ubuhinga baba babizi batigaragaza ico mubana muzi mwodufasha interana mwodufasha mwoduterera kugira ngo tubandange dutera imbere nahanyu kugira ngo muduterere ivyiyumviro kugira ngo tubandanye duteza imbere imico n'akaranga hanyuma nkahamagarira ugwaruka nkahamagarira ugwaruka cyane yuko boza tugafashanya guteza imbere imico n'akaranga bya sokuru bacu kugira ngo uyu muco ntuzimangane tubimenye tuvyige tuzovyigisha abana bacu tuzovyigisha abasokuruza bacu abuzukuru bacu ego novuga ko ari ako kamonotera ugwaruka reka tugushimire cyane ni Keza dushimire na bose bakomara dukwikira kuri Inside Burundi TV tunabashimira cyane ni edition ya mbere ikiganiro akaranga kiwacu ki Burundi tubone tunabashimira mwege musi mudengeje kudukurikirana murakomera msi Journalist twatumiye ni Keza kuva mu mugenda akaranga ihunja tugiye kubana turondera n'abandi kugira ngo dushobore guteza imbere akaranga kacu k'igihugu cyacu Burundi turabakunda cyane Imana ibahezagire cyane mugira amafaranga menshi mu ngo zanyu ja bless ciao ciao.